Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ku kigabane cyaho cy'umunani, duhereye ku karongo ka 26 gushika ku karongo ka 39. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu akiza umuntu yiziziwe n'amashetani mu ntara y'Abageraseni. Barasoza gushika mu ntara y'Abageraseni iri hakurya y'ubugarire. Yezu akiva mu bwato agashika imusozi, umuntu yari yiziziwe n'amashetani aza kumusanganira avuye mu gisagara. Hari haciye igihe kitari gito, impuzu yarataye kandi ntiyari akiba mu nzu, yari asigaye yibera mu kaburi. Abonye Yezu akubita inkoro hasi imbere yiwe akoma induru. Nyamashetani aca ashira ijwi hejuru avuga ati, mbega dupfa iki ga Yezu umwana w'Imana rudasumbwa? Turagutakambiye ntutudurumbanye. Nkako yari ategetse ayo mashinga ngo ave muri uwo muntu, kuko yahora amufata kenshi, naho bamubohesha iminyororo bakamuzirikisha ibitsibo ku maguru, yarabicagagura. Amashetani akamweherana mu gahinga. Araheza arayabaza ati, mwitwa ngwiki? Nayo amwishura ati, twitwa Gitero. Nkako uwo muntu yarimo amashetani menshi. Araheza aramutakambira ngo ntayategeke kuja mu kuzimu. Hakaba ngaho ku musozi hari ubusho bw'ingurube zitari nke zariko zirisha. Nyamashetani aramutakambira ngo ayarekurire kuzinjiramwo, nawe arabiyemerera. Nyamashetani arasokoroka ava muri nyamuntu yinjira muri nyangurube. Nyabusho buca burashunguruka bwiroha mu kiyaga busoma nturi. Abari baziragiye babonye ibibaye barahunga baja kwigana iyo nkuru mu gisagara no mu yindi mihingo. Abantu baraheza barashwabaduka baja kuraba ibyari byabaye. Bashitse aho Yezu ari, basanga wa muntu amashetani yavamwo ari aho yicaye, yikwije, yagaruye ubwenge, ari iruhande ya Yezu. Baca bagira ubwoba. Abari babibonye babiganira ukuntu uwari yiziziwe n'amashetani yakize. Abantu bose bo mu ntara y'Abageraseni basaba Yezu ngo abavireho, kuko bari batekewe n'ubwoba bwinshi. Nawe aca yurira mu bwato asubira inyuma. Uwo muntu amashetani yari yavuyemo atakambira Yezu ngo agumane nawe. We yamara aramwikura, ariko amubwira ati, subira iwanyu uheze uyage ibyo Imana yakugiriye uko bingana. Araheza avaho abwira igisagara cose, ayaga mu gisagara cose, amenyesha ibyo Yezu yamugiriye uko bingana. Bene wacu
muri Yezu Kristu. Iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana, turacyakigina intsinzi ya Pasika. Rero muri intsinzi ya Pasika n'akanyamuneza cyane ko gusubira inyuma turaba ibyiza Yezu yakoze, ntitubyemere, abandi tukamwirukana. Ariko ubu unyi yamaze gutsinda, yuriye no mu ijuru. Ni byiza ko tuzirikana bya bindi byose Yezu yagenda aragira neza, agenda arakora. Ibi byiza yakoze, akiza abagwaye bikamuviramwo no kwicwa. Imana iduhe kubitahura cyane. Igisomwa kirekire ariko tukizirikane twihuta. Mugabo nawe ucutora Bibiliya ugenda ugisubire murabe. Ijambo ry'umutwe rero riravuga ngo Yezu akiza umuntu yiziziwe n'amashetani mu ntara y'Abageraseni. 2:6 bavuga ngo barasoza gushika mu ntara y'Abageraseni iri hakurya y'ubugarire. Aka karasobanutse. 2:7 bavuga ngo Yezu akiva mu bwato agashika imusozi, umuntu yari yariziziwe n'amashetani aza kumusanganira avuye mu gisagara. Umuntu yari yariziziwe n'amashetani yumvise Yezu canke abonye Yezu aza yiruka aja kumusanganira. Abana b'Imana, hari haciye igihe kitari gito, impuzu yarataye kandi ntiyari akiba mu nzu, yari asigaye yibera mu kaburi. Imana iduhe kubitahura cyane. Aha harakomeye bana b'Imana. Uyu muntu yari umusazi wo ku rwego rwo hejuru, impuzu ntiyambara. Ikibabaje ngo yaba mu kaburi. Bana b'Imana, mu kaburi haratinyitse, ku itongo ry'abapfuye haratinyitse. Abantu bakuze kera narahatinya cyane, tugiye guca impande y'akaburi naratinya cyane. Mugabo ubu narabitahuye, nibisanzwe, nanje umwanya wari wo wose bazohanjana. Rero bana b'Imana, uyu muntu yaraha ibaze amashetani kukusharisha kujana mu kaburi. 2:8 havuga ngo abonye Yezu akubita inkoro hasi imbere yiwe, akoma induru, nyamashetani aca ashirijwe hejuru avuga ati, mbega dupfiki ga Yezu, mwana w'Imana rudasumbwa, turagutakambiye ntutudurumbanye. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, uyu mwana w'Imana nubwo yaragwaye amashetani menshi amusarisha akamuraza mu kaburi, Yezu yaramukunda. Nitwovuga ko cyabaye igihamana cyo kuza gucaho hantu. Yezu yarazi neza ko aho hantu hari uwo mugwayi arushe, ahangayitse, akeneye kuruhuka. Yezu rero, wa muntu nawe abonye Yezu yiruka kumusanganira, amugwa mu nda. Mbega novuga ati ngira yamuguye mu nda, kuko yarabonye ushobora kumugirira ikigongwe. Iyo umuntu asara, abantu bamuca kure, bakiruka, bakagira iki. Ndibuka hari igihe nigeze kuja mu Burundi njana Ngozi, hariho umuntu agwaye mu mutwe, abantu batamwegera. Mugabo jewe naragiye ndamwegera, ndashobora kumuganiriza, turahuza, abantu bose bakiyumvira ukuntu ndi guhuza n'uwo muntu. Nyuma rero jewe nyene turahuza. Mugabo Imana yaranitahukiye, nyuma harageze igihe aritaba Imana, kuko hari igihe nabwira abantu za muragenda mu murabe, mumugurire nk'amabenyi se mumuhe ibintu nk'ibyo. Rero ni gake abantu bagwaye mu mutwe ashobora guhuza n'umuntu. Iteka kesha aragwana, agatera amabuye abantu, ibintu nk'ibyo.
mugabo uyu aza kugwana mu nda na Yezu. Hanyuma amashetani ari muri we aragira ubwoba, aramenya ati duhuye n'Imana, turagowe turahangayitse. Yonyene aramubwira ati Yezu mwana w'Imana, mwana wa rudasumbwa, dupfiki nawe uje kutudurumbanya, uje kudukorera ikibi. Amashetani aramenya ko ari Yezu, aramenya ati uyu muntu kwahuye na Yezu turagowe, uyu mugabo canke se uyu musore aje kutudurumbanya. Reka tubandanye. 2:9 havuga ngo nkako yari ategetse ayo mashinga ngo ave muri uwo muntu. Murumva rero bana b'Imana, Yezu yarayategetse ngo ave mu uwo muntu, kuko yahora amufata keshi, naho bamubohesha iminyururu bakamuzirikisha ibitsibo ku maguru, yarabicagagura, amashetani akamweherana mu gahinga. Imana iduhe gutahura cyane bana b'Imana. Uyu muntu murumva yari yaragowe, yararushe, yarababaye, byari bikenewe ko ahura na Yezu. Kandi ni nkuko wabona umenga nanje ngenda nkomeye, umenga nawe ugenda ukomeye, ubona abantu umenga barakomeye, ariko buzuye amashetani, buzuye amadayimoni. Dukeneye Yezu kwatugira adukiza. Bana b'Imana, ntitukabone bajya biruka bati impuzu ngo nabasazi canke ngo nibo. Oya, nawe iyumvire ko muri wowe atabintu ukora byoba bibabaza Imana. Ujya nubwo yati impuzu, nawe birashoboka ukaba ufise ibindi bintu ukoreshwa n'amashetani n'amadayimoni, wowe ukiyumvira kuri bye, mugabo wuzuye amashetani. Ukeneye nawe ko wohura na Yezu Kristu ukamugumbira, Yezu akagutabara. Buriya rero bana b'Imana, hari ibintu byinshi amadayimoni adutera ubwibone. Ukibona ukiyumvira uti uko biri kose ndakeneye guhindura umushatsi ukuntu. Ubwo nabwo n'ubwibone, n'amadayimoni. Bamwe hari igihe biyumvira canke twiyumvira ati n'ubushaza turiko turagira n'ibintu, ariko ukumva ko ugomba kwemeza abagenzi bawe. Ntuhinduye umushatsi kugira wumve ko wenda ari sinzi, hubwo urashaka kwemeza ko wabonye Maragarita yari yashize ku irangi ritukura, wowe wocugira ritukura n'iryera nirisa n'urwatsi rutoto, ukabivangavanga ugacushirako n'ingoho ukuntu kugira wemeze bariya bashize ko. Murazi iyo mishatsi no mu masoko ifise agaciro gatandukanye, n'inzara zifise agaciro. Ibyo byose ntabwo ari wewe, ntabwo Yezu Kristo ari wakubwira gukora bene ibyo bintu. Ibyo n'ubwibone. Harimo ibintu byinshi by'ubwibone ukeneye ko Yeza gukora ko. Kuko bana b'Imana, wenda bamwe bavuga ati uyu yasaze ko atanguye kutubwira kuvuga ku mishatsi. Ndabizi bariho, ariko jewe Yezu Kristo yarabonye ubwibone nari ifise bw'amaherena. Nambara amaherena ukuntu, nambara ibintu mu mazosi ukuntu, ku maboko. Mugabo Yezu Kristo arabona ko, kandi bwari ubwibone, kuko hari ibyo nambara nkabona kuburyo byanancereza gusenga. Haleluya, haleluya. Nihahabwa icyubahiro Yezu Kristo yankijije ubwo bwibone. Ndafise ibindi bimbangamiye, Yezu nkeneye ko azonkiza. Ninaca bugufa azonkiza, azontabara. Rero bana b'Imana, turabe aho twoba tufise ubwibone, atari uguta impuzu gusa. Noneho n'ikindi, ntimubizi ko bamwe tukazita twitwa ko tunakomeye. Uyo yarasara agati impuzu, wewe wambara ku buryo uwo ari we wese abona ikariso wambaye. Ubwo kweri hari ugusara gusumbuko. Ndazi bamwe bazonyikorera, ariko niko kuri. Wambaye
amabere ari hejuru, hari ugusara gusumbuko. Nibyo nabyone bikeneye umuganga nawe ni Yezu Kristu. Jewe nari umutayeri, n'ubundi umutayeri ndadoda. Naridodera izitoboye ku mabere, naridodera iz'amapasura ku mpande zingahe, 3 no yo. Haleluya, yarakoze Yezu. Ibyo byose kuba umukama yarabindenganye. Rero raba nawe ibintu byoba biguteranya na Yezu Kristu. Ahubwo ugende wegere Yezu, umuhobere, umusanganire, agutabare, kuko gusara si uguta impuzu gusa. Hariho n'ibindi dusaramwo, kandi noneho nk'ubu wopima mu mitwe y'abantu benshi, turabye aho isi igeze, Imana iduhe kubitahura cyane. 30 havuga ngo, araheza arayabaza ati, mwitwa ngwiki? Nayo amwishura ati, twitwa Gitero. Imana iduhe gutahura cyane bana b'Imana. Amashetani yitwa Gitero mu muntu umwe, nkako uwo muntu yarimwo amashetani menshi. Nguwo muntu yarimwo amashetani menshi. Yewe Yeza ntabare, ayari muri jewe ayankuremo yose, ayahinda agende kugwa mu nyanja. Araheza aramutakambira ngo ntayategeke kuja mu kuzimu. Ngo amashetani atakambira Yezu ngo ntayategeke kuja mu kuzimu. Aya mashetani ayige yiyumvira ati, nitutaja mu kuzimu tuzogaruka twinjire twigarukire mw'uyu muntu. Kuko ijambo ry'Imana muri Bibiliya nyene, nubwo ntibuka imirongo, aravuga ngo iyo shitani ivuye mu muntu, canke amashitani 10 avuye mu muntu, ngo akagenda akayerera, nyuma ngo karaba tapu, reka nze gusubira muri ya nzu yanje, ubu unyi nzosanga ikubu yiteguye neza. Ayo madayimoni wagaca agarukana ari ibihumbi n'ibihumbi, ari bitero, bigaca bija muri wewe, bikagukoresha ko inzara wasize ko zitari zibeyi, ugaza gushirisha kwizibeyi, zikakwereka ko ingohe zawe Imana yazigize ukutariko, ukaza gushirisha kwizushaka, bikakwereka ko mu maso yawe Imana iduhe gutahura cyane ubwibone bana b'Imana bwo mwisi. Reka tubandanye. 32 hakavuga ngo, hakaba ngaho ku musozi hari ubusho bw'ingurube zitari nke, zariko zirarisha. Nyamashitani aramutakambira ngo ayarekurire kuzinjiramo, nawe arabiyemerera. Nyamashitani arasokoroka ava muri nyamuntu, yinjira muri nyangurube. Nyabusho buca burashunguruka bwiroha mu kiyaga busoma nturi. Bana b'Imana, amashitani rero iyo yisabye Yezu ko yopfuma yareka akaja mu ngurube, amashitani aca yiruka kuja mu ngurube. Niyo mpamvu ubona abayisilamu banka nyiri ingurube, emwe kuri bo wapi, abandi nabo tukaba tuzijya. Mugabo Yezu ntiyavuze ngo abantu tureke kurya ingurube. Izo ngurube amashitani yinjiye mu izo ngurube, zagiye kugwa mu nyanja. Murumva ko amashitani yagiye mu ngurube, zagiye mu kiyaga zirohayo ziratwagwa. Rero turya ingurube nta ngorane. 34 havuga ngo, abari baziragiye babonye ibibaye barahunga baja kwigana iyo nkuru mu gisagara no mu yindi mihingo. Bana b'Imana harasobanutse. Abantu baraheza barashwa baduka baja kuraba ibyari byabaye. Bashitse aho Yezu ari, basanga wa muntu amashitani yavamwo ari aho yicaye, yikwije, yagaruye ubwenge, ari iruhande ya Yezu. Baca bagira ubwoba. Abari babibonye babiganira ukuntu wari yiziziwe n'amashitani yakize. Abantu bose bo mu ntara y'Abageraseni
basaba Yezu ngo abavireho kuko bari batekewe n'ubwoba bwinshi, nawe acayurira mu bwato asubira inyuma. Bana b'Imana mbabirukana iminota. Bana b'Imana, amashetani yagiye kwiroha mu ngurube. Abungere bayo biruka mu gisagara no kubwira abanyene ingurube ti ibintu tubonye umusore arahakoze. Akijije umuntu wa muntu yaragwaye abadayimoni n'amashetani, ayamukuyemo ayarunda muri za ngurube. None za ngurube zirirutse zasaze zaguye mu kiyaga, ikiyaga uruzi rwazitwaye. Mbega abantu bamwe barashwa baduka baza kuraba ibyo bibaye, babona wa muntu yararushe yaragowe yicaranye na Yezu, aratuje, ari mu mahoro, ari mu munezero. Mugabo abo bantu barajingitwa, birabababaza. Bana b'Imana, hariho abantu tubona umuntu akijijwe yahora agendera mu by'isi bikatubabaza. Hariho abantu babona ikintu kiza kibaye ku wundi muntu bikabababaza. Muze twige kunezerererwa nuko umuntu yabaye umwana w'Imana by'ukuri, atakigendera mu buhumbu, atakigendera mu bwicanyi, atakigendera mu busuma, atakigendera mu bujyajya. Natwe twikosore, turabaho turi babi, tugaruke kuri Yezu Kristo. Ikibabaje abantu bo mu gisagara ngo baca baramwirukana, barababazwa n'ibyo Yezu akoze, bamusaba ngo abavireho. Ho kunezerwa nuko Yezu Kristo akoze ibitangaza, ho kunezerwa no kubona icyo gisagara kibonye umuntu agira ineza nk'iyo. Uyo mwana nyimba ari umusore, nyimba ari umukobwa, nyimba ari umuki, yari yararuhijwe n'ayo mashetani, yaramuzingamitse, yirirwa mu kabura gwana asubira. Mugabo Yezu aramutabara. Haleluya, amen. Wewe uzi ko hari ikintu Yezu yagutabaye, shima Yezu, utere haleluya, unezerwe. Yezu ni muzima. Yezu nahabwa icyubahiro. Jewe nkora ku mutima wanje, nkibuka byinshi yankoreye, nkibuka ibyo yankuyemo, nkaraba umunezero ndimo, naho noba ndi mu bibabaza gute, ariko nkavuga nti warakoze Yezu, wankijije iki n'ibi bindi uzobintabara. Bana b'Imana baca baramwirukana. Yezu ngo aca yurira ubwoba bwato yisubirira inyuma. Wani waba wirukana Yezu, turaba ingene twirukana Yezu, ahubwo tumuhe karibu, abe mu nzu zacu, abe mu bana bacu, abe mu miryango yacu, abe muri twebwe natwe tube muri we. Na cyane cyane ko avuga ati ingo mwebwe murushe ndabaruhura, ingo mwese munyotewe ndabaha amazi ku isoko ry'ubugingo butazoshira. Yezu Kristo ni muzima. Wewe ca bugufi ntumwirukane. 3:8 havuga ngo uwo muntu amashetani yari yavuyemo atakambira Yezu ngo agumane nawe, we yamara aramwikura, ariko amubwira ati uwo muntu yaranezerewe n'ibyo Yezu amukoreye. Haleluya. Yezu ni mwiza pe, yanezerewe no kubona Yezu amutabaye. Aca mutakambira ngo bagumane, ariko ngo Yezu ngo yaramwankiye. Tubandanye 3:9 ariho hanyuma havuga ngo subira iwanyu uheze uyage ibyo Imana yakugiriye uko bingana. Araheza avaho akwira igisagara cyose, ayaga mu gisagara cyose amenyesha ibyo Yezu yamugiriye uko bingana. Haleluya, amen. Ngo Yezu amubwira ati subira iwanyu, subira mu gisagara, ugende umenyeshe ibyiza nakugiriye, ugende umenyeshe inkuru nziza. Uwo yaranezerewe, kandi na Yezu yaranezerewe kubona uwo muntu akize, akipfuza kugendana nawe. Uyo muntu rero yaciye agenda kuvuga inkuru nziza, uwo muntu rero yaciye agenda kuvuga ubutumwa bwiza
gushingira intahe Yezu Kristo. Bamwe rero hari igihe tuba turiko turishongora dushinga intahe ukuntu Yezu yadukuye mu by'isi byari byaratunyoshe. Bamwe ti umva ariko bana b'Imana hari byinshi jewe canke ubitiza kwa gatima nkiyumvira nkavuga ati yo, ariko Imana izirababarira abantu bacyoza abandi canke bavuga abandi kutariko canke baba bavuga ibintu batavyitondeye batabanje kwibaza ati ujya kwera akoreshwa n'Imana, ese n'umwana w'Imana, ese ijya ntahari karashinga by'ukuri n'ukuri ni Yezu yaramutabaye, Yezu yaramugiriye ibi, Yezu ariko arakorera Imana by'ukuri. Rero bamwe ugasanga rero bariko barapinga nk'ibintu, bariko barasebya, bariko barateranya umuntu, mugabo Imana iziraduha gutahurana. Bana b'Imana twishimire iki kiza Yezu Kristo yakoreye uyu muntu. Dusabe ntitwirukane Yezu, ahubwo Yezu tumwiyegereze, tugende tumusanganire, kuko aravyemera ko abarushe n'abaremerewe bagendiwe, kandi ko uwudodoye wese amwugururira, kandi ko uwo wese anyotewe amuha ku mazi y'ubugingo. Rero tugende dusange Yezu. Yezu ni muzima, yaratsinze, yarazutse. Hama tugirire ibyiza, uri kwa Yezu urateta, uranezerwa, naho ibitero byo kubabaza ugahura n'ibigeragezo uguma ukomeye. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.